Muri iryo koraniro ridasanzwe ryatunganijwe n'umugambwe Sonovir uremesha abahurikiye muri uwo mugambwe bava mu ntara zitandukanye z'igihugu nabo nyene bari bitavye ako kamo. Deogracias Ndayishimiye nk'umukuru w'umugambwe amenyesha ko intumbero ahanini yari yo kwemeza icese ko uwo mugambwe ugiye gukorana ku mugaragaro n'urunani ADC Kibiri. Umugambwe Sonovir waramaze kumenyesha abarundi n'amakungu yuko twifuza kuzoja mu runani w'iyindi migambwe kugira ngo dushobore kuja mu matora y'ibihumbi 2015 tutari hagati kirebanga kuko murazi yuko tubiri tuvurana ubupfu kandi ubugirigiri bugira babiri. Twaje rero kugira ngo ikoraniro kaminuza ari go gwego ruhambaye mugambwe bemeze urunani umugambwe Sonovir wojamwo amatora y'ibihumbi 2015 ariko nta nkeka umugambwe Sonovir uzoba uri kumwe n'imigambwe iri mu runani ADC Ikibiri. Ikoraniro kaminuza rije nko kwemeza kuko mu minsi heze umugambwe Sonovir uramaze amezi abiri ukorera mu runani ADC Ikibiri kandi twarabishikirije. Mu minsi heze rero twarabajije aba bose baje ngaha bavuye mu makomine no mu ntara baratwemerera ati mukurindira yuko ikoraniro kaminuza rikorana genda mutangure mwe marakorana. Uyu munsi rero kabaye akaza kuba karyo kukwemeza gusa nta kindi n'ahandi hoho umugambwe Sonovir waramaze kwinjira mu runani ADC Kibiri. Nakanyamuneza ku bwa Federico bamvuga inyumvira umwe mu baserukiye imigambwe igize urunani ADC Kibiri amenyesha rero ko mu gihe imigambwe yoja hamwe hoshobora kuba ihinduka mu matora yo mu 2015. Jewe ndibaza ko uko tuzogenda dutera imbere niko tuzogenda tuba benshi. Nirya migambwe nabo nyene itemewe n'amategeko ironke naho ikorera kuko tuzaturajana kuko nabo nyene barakeneye ko ibintu bihinduka. Gutyo rero tuzoba urunani rukomeye turiteze yuko intsinzi atankeka tuyitahukana maze ubutegetsi bukabanza bukaruhuka. Iryo koraniro kaminuza rero rikaba ryarangiye bose bemeje 100% kwinjira mu runani ADC Kibiri kugira ngo basubize iteka mu kwitorera uburongozi bw'ukuri mu matora yo mu 2015.